Yambi cyane yambi gose yambi wewe nyene wazo hari undi ndavuga ni wewe nyene uri kurakurikirana ikiganiro kuziko ni ikiganiro mushikirizwa na jewe nyene Rukundo Diogene ikiganiro mushikirizwa iminsi yose ubigiye cy'isaha 1:30 z'ijoro kuri radio yanyu nyene ya indi nyene Kazoza FM kwijana gatatu nibice bitatu ikiganiro kuziko ku munsi wadufise batumire batandukanye mwinga bw'ivyuma ndabona rajatunga ariko adufasha kugira ngo amajwi abashikire neza kaze rero karibu twari tubakumbuye twari tubanyote baraca amasaha 28 tutavugana nari mukurira yo yambi bantu yambi none ko mutanya muranyambire yambi cyane rero muti rero turi kuwa kane bigenda gute ku munsi wa kane n'umunsi ikiganiro kuziko tuganira ivyerekeye ibitabu canke se ivyandikwa vyari byo vyose kwandika no gusoma tukaba tubishikirizwa na Les Editions gusoma kuri ico nyene ndi kumwe na mugenzanje yambu mutamu ni sawa amahoro y'Imana nabone namwe ni Napoleon ahishakiye kuva muri edition gusoma atari bake baramuzi ni Segembe Ntore naje tuyake mbega kwandika vyo babifise akahe kamaro mu kibano neza cyane uno munsi tuganira kuvyerekeye akamaro ko kwandika mu kibano ni kamwe ni tubiri ni dutatu ni twinshi mbega rero Intore sabwe mgenzi watuzaniye umushitsi yego ndi kumwe n'umushitsi ni umwanditsi n'umudihamudiho atari bake bamenyereye bwo mu raperi ni byiza ko abantu bamenya mu kirundi ibintu byose bigenda gute umudihamudiho rero sindi mu muvuga izina kugira ngo umugabo yivuga uwa mugabi nanje ni yashaka ko ndamubera umuhutu nzemera ngabire nta ngorane byo ndavyemera ni umudihamudiho yanditse indirimbo inkebuzo yanditse indirimbo ishure yanditse indirimbo zitari zike bamwe ashobora kuba bazi yanditse indirimbo nka question ibibazo yabajije Imana kandi mu akanya yidondore imbere yuko abatari bake kumbure bashobora kumva icyatumye tumutumako baje kubaramutsa amazina y'abavyeyi nibaza ko novuga yo banziko ni Amazing Clack nibaza ko ndi muri bamwe batahinduye amazina mu baririmbyi babanditsi bivuye mu izina igitangaza rero niho havuye mu Amazing bose bagenda baranyita ego hama amazina nyene batazi nayo wa Yesu Miracle wa Yesu Miracle nka rero turafise ukuntu duhanamagarana amazina twe nitwiyanze twasanga twagamagaye wa Yesu uze kutwitaba no tukubiyana ikiganiro ni kuziko mwege aho muri hose nyamara kurumviriza ku telefone nyamara kurumviriza ku radio nyamara kurumviriza hariho hose kaze cyane mu kiganiro cacu kuziko ikiganiro mushikirizwa na jewe nyene iminsi yose ubiye cy'isaha 1:30 z'ijoro ku munsi wa kane tukumva tuganira ivyerekeye akamaro ko gusoma no kwandika cyane mu kibano ego ruhara kwandika urasoma canke urandika byose no gusoma ndasoma gusoma siniko ndavuga agacupa awi ndiko mvuga gusoma indome hari umuntu yavuze narumwanditsi yigeze kwandika ngo uhishe kuri umwirabura kwandika mu bitabo anje rero urazi ko nshaka kumenya kuri iminsi yose uko ndasoma ico gituma ura nabanditsi kenshi ndabamenya ego nawe ndabizi ko ni naco gituma watuzaniye Amazing Clack ni Amazing wewe wavuze ko wandika ibiki cyane wandika ibitabo wandika ibiki nandika byose ndandika imice y'ibintu byose haba ibyese haba indirimbo cyane ko nico gisata ndimwo kwandikira abandi urandikira abandi ego hama no ku ni byese ni indirimbo ni bitabo ego atari akabanga woba wibikiye ni bande umaze kwandikira babarimbi canke indirimbo umaze kwandikira kubera ko kwandikira umuntu mu Burundi ari gitutsi uraza ko ntongo mburane ntongira hamenyo ntongira ururimi ruvuga nabi muga ntaruhekenya ako kantu siramo kantu ngiriki uraza ko ntongo mburane ntongira hamenyo ntongira ururimi rwanje ruvuga nabi hamenyo ntaruhekenya
urantungumburane untungira ha amenyo yanje yantungiye ururimi ruvuga nabi mugabo amenyo ntarwekenya. Kazoza FM n'abandi bantu bashobora kuba ikiganiro cyiza nk'iki atari Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbo no musoma tugwiza umwimbo mu kugwiza n'amajambo y'ikirundi. Uti urandika ibintu byinshi ayishakiye. Uno munsi utubwiye ko wandika ariko abatari bake bariyumvira mbega uno munsi y'umuntu ariko arandika abagamije iki. Wavuze ko wandikira abandi bishobora kuba ari inyungu kuri wewe mu bijanye n'uburyo, mbega umuntu wewe ivyo wandika ubona bimariye iki abatari bake? Ego ndaza kubivuga mu mice nk'ibiri canke itatu. Ego mwanya ni gwa mugenzi. Bon ico bimariye abandi ni kinini mugani hereye ko na jewe ni binini kubera bifasha cyane mu kibano, aho usanga nk'umuntu yabuze umuvyeyi akakubwira ati aha hantu warandemesheje, iyo ntaza kumva aya majambo nagira niyahure, ugasanga na majambo uri kuraronka ku mbuga nsomborotsa kiyago za WhatsApp canke Instagram imbuga nki rumva akaba ariko ukazura nk'ubutumwa nk'ubwo kubwira ati je mba narihebuye iyo ntaza kumva aya majambo ndasubizamwe inguvu. Mugabo umwanditsi nigo ruhara gwiwe nyene, umwanditsi aza kuvuga ivyo abandi batashoboye kwiyumvira. Namba turi mwisi n'umunsi bakubwira ko agafuni kabagara ubumwe arakarenge, ubusiko bimeze agafuni kabagara umwe n'agafaranga. Ivyo rero kugira uze kubivuga bisaba impwemu nyinshi, bisaba kurenga ivyo abandi, kandi bisaba kuza kwiyumviraho abandi. Nk'ubu kubera hari ubwoko bwinshi bw'ibitabo, gasanga Bibiliya canke ibindi bitabo bitubwira ko Imana ari imwe bivanye no kwizera. Mugabo umwanditsi araza kubwira ati n'Imana ubwayo irivugira ko atahari Imana nyinshi, kuko ivuga ati ntihakagira izindi mana mu mbangikanye. Imana yo ubwayo yemera izindi mana, no kuvuga izo mana ziriho. Nubwo ibi biza kuvuga umwanditsi nta wundi aza kubivuga. No kuvuga rero iyo ushaka kubivuga abantu urabagana, ukabaganurira, ukabaganira, ukanabaganirira ukuri. Oya je umasiramu urabagana ukabaganira, urabagana ukabaganira, ukabaganurira, ukabanabaganirira. None gasigure kame urabagana kugana umuntu uramwegera ukamuganira, ukamuganira ngo bagana inzoga ukamwengera ubanza kwanza kumakara urayenga namba erega rukundo namba warabaye rugurazi kwenga inzoga ndabizi bavuga ngo nta kiyago kibura amayoga kandi nta mayoga atakiyago. Okay kandi ni woreka kuzimana kuko ubukene kuzimana umunsi umwe ntibimara ubukene. Kuzimana umunsi umwe ntibimara ubukene. Turacagenda abantu barabanza kwanza ukabagana, urabagana hama ukavuga ukabazimana, ukabaganurira. Urazi ko kumuganuro baganurira umwami baramuganurira canke kuganurira umuntu dabishize ku mugenzi warenga canke ugategura agashira ukabute canke ugafata impano canke novuga ingabane. Wabateguye ingabane ni kado mu Kirundi benshi batabizi canke ingabane kugabana. Ingabire yitwa ingabire yari uyitanze, yitwa ingabane yari yondo yakira. Ego donc kubera ndiko muja ku ruhande rw'uyakira yarazogaruka tuzomutumira rya kabiri yararonka ingabane. Ego hanyuma ukamuganirira, muganira naho umuganirira vyiza, umuntu iri kuramuganirira umuganirira ukuri. Ni gwa ruhande rw'ubwanditsi nagarutseko mvugura muganirira, donc umuganirira ukuri. Amazing. Wamenye wewe ko ushobora kwandika ryari, watanguye kwandika? Tubwire mu ncamake ukungene wiyumvisemo ati jewe numva ko nshoboye kwandika, ko n'amajambo ukuntu yahereke uyatondekanya uyungikanya nyamba aribyo wandika bitegeza kuba biryohera ugutwi ababisoma biryohera amaso ababisoma. Bon jewe mu bisanzwe no byoba byavuye ku nja kwandika, narumva twari dufite umuzamu muhira yakunda kwidoga ngo ati je abantu babaririmbye ubu sinzi ibintu baririmba ngo bose bari mu nkondo, nizo nkondo usanga zihagaze ku bintu bimwe. Cyane umva umenga nogira ishaka ryo kuri ndabicishe mu kuririmba, narumva ko ari ikintu noterera. Hama rero kubera kwidoga cyane nkamubwira ati umunsi umwe je nzokwandika, kandi mu kwandika kwanje nibaza ko nzozana iterambere kandi nzogira ico nterereye. Hama umunsi rero warageze ndaririmba ndaja muri studio, naritonze ndandika ibintu nyene ndabitondeka neza, hama ndabijana muri studio. Yabaye indirimbo yanje ya mbere, iyo umuhinyi mutorora mudiho canke uyo muhinyanyuzi yayityoroye
yarashoboye kubona ko ari ibintu byiza antera intege kuko iyo aza kuvyanka sinari kubandanya niho byadukiye cyambona ati bya bintu ni kwanje ndashobora kwandika kandi ndashobora no kwandikira abandi yego uho nyene kubera ko no munsi nahisemo ko atandirimbo dusa gushiramo z'abandi kandi atandirimbo zo gushiramo yakorewe muri studio aho nyene tukugore tugira agace gatoyi kindirimbo imwe wungikanya amajambo nkayo wari wavuze beat ndayikuvugiriza bro urayifise oya ndayivuza n'umunwa none ngira uraza kugira ni bon si akapera none uraza kunkurikira ni bon ego abazi ko batazi bigira abazi ko bazi batabizi bagaca barenza urwama bazi ko batazi babizi ko batabizi ibyo bazi bagize bigiza abo hasi bazi by'ubu nta mushinge uramana soma mbike no mupfumagira imiti yose ariko wamenya akawugura ku ibotike umwiza afise kahise munyabyaha kazoza so wacumuye gusuba ngo afise ico azoba ngo banka umuhero kumwongera hari wajya intama mu rusengero ngo bambara ngufiye bakarenza urugero none imana n'umunyamidera duha umugero dushaka kuja mu ijuru ho badakora ibyaha none twese ya turi mu isi umunyabyaha yagiriza umunyabyaha ko ari umunyabyaha akora ibyaha kubera ibyabo byabitangana turi mu isi aho mubesha beshera umubeshi ko ari we mubesha besha kuko kubesha kwabo gutangana niwumva uvuga urabyumva atavuga ngo uvuguruza uvuga kwazi kuvuga ibyo abandi avuga batavuga niyo wumva uramvugira mvuganire n'abamvuga burya nasanze ko nawe bo kuvuga ya bamwita Amazing Clack niwo mushitsi dufise uno muzi kubera mashobora none gamani erega twagiye mu kiganiro kuziko muratubabera turaryoherwa erega abantu muko muratwumvise mumenye mukwiye kugiye natwe turaryoherwa turi ngaho muri studio duhakiriye abantu nk'aba batubwira ibintu nk'ibi bandika ukuntu nk'uku none nk'iyo ndirimbo gitwa gute wayumviriye gute kugira ngo tumenye kuko ifise amajambo kujya twako turavuga tuti akamaro ko kwandika mu kibano kuko urumva kwandika so kwandika ibitabo gusa nk'iyo ndirimbo warayanditse uricara urayandika hama abantu bayumvirise canke basomye aho wayanditse byarageze ico bibamarira wayanditse byagenze gute ni wa muzamu nyene yariko ariduka ni inkebuzo iyo oya ni inkebuzo indirimbo ibyo ni vyakera gose bwa naje kubibandanya ntiyaraka icidoga kandi urumva yari yaramaze kwemezwa ngira ngo mugayo ndirimbo ni inkebuzo hama inkebuzo ni indirimbo naririmbye bivuye ku buzima bwanje bwa misi yose nyene umuntu abakora mu isanzwe ndumuvuzi nize ivy'ubuvuzi mu gisata c'ingaburo byo bitwa nutrition mu kinyamazuru niho nahereje kaminuza hama ndibuka tuko dukora stage tuko turavura mu bitaro niho nabonye umenga ukuntu abaganga canke uko bafata abagwayi canumva umenga umugwayi ntakwiye gukira ku mubiri akwiye gukira ku mushaha usumba ku mubiri rero sina aho hantu narindi sinashimishijwe niyo nyifato ndabiravye byarambabaje camvuga ati ndaza gukebura bon niyo inspiration nabo naronse irumva niho nakuye aho ibyo naho ingene no byandika hama narabibonye birambabaza camfata nkoresha na video ifise scenario z'abaganga ugiye kwiraba neza hama ndiyumvira indirimbo inkebuzo hama cankebura ku mice yose abato n'abakuze abasanzwe n'abakomeye aboroshe n'abahambaye ababangamiwe n'aborohewe abakundana n'abankana yego Amazing urakoze cyane ku muco uduhaye ariko akabazo kamwe gace kagaruka uyu munsi urandika mbega ko bisa nuko ukoresha impinyanyuro zirenze iz'abatari bake badakoresha nta ngaruka vyo bigira mu gihe wowe washatse gutanga ubutumwa ariko n'uhaye ubutumwa ntabwumve ico kintu bamuciyumvira ko nikiye kintu uyumvira yuri kurandika kuko uravye nk'iryo garuka nivyo iminyanyuro ni zimwe mu vyerekana ubwanditsi bw'umwanditsi ariko ntiwiyumvira ko kumbure ubutumwa budatahugwa nabo bwari bugenewe kubera inyandiko iba yanditswe nibaza ko ari kizungu c'ubu nibaza ko ari kizungu aho umuntu yumva ko ururimi mva amahanga ari guruvya agaciro gusumba byobaye ikibazo iyo bandirimba ikinyamazuru niho byobaye ikibazo gusumba ariko ubu mba ndirimba ikirundi ukumva umurundi avuze ko atabyumva mba numva ahubwo hakiri ikibazo sigitanga kubona ndirimbo badatahura sigitangaza ahubwo igitangaza nuko norimba nk'ikinyamazuru ntibacumve utigitangaza nuko wumva umuntu adatanga uhura ikirundi yego nivyo bintangaza igitangaza si ukumva ngo uririmba igifaransa ntibamutahure igitangaza nuko ndirimba ikirundi ntibantahure ico ni igitangaza gikomeye kandi gikwiye kwigwa je rero iyo ndiko ndaririmba nkaririmba ikirundi kandi nibaza ko ntari mukuru gose ku buryo no gisumba abandi hama iyo utaye umuco wanyu ukaba utazi n'uwahandi ubugowe
ico gifaransa ico kinyamazuru ntaco tuzi neza none nico kirundi kikatunanira gabasha konze ataco tuzi hari akwiye ko ahubwo tuciga neza ahubwo twebwe ikirundi kubera n'ikifaransa ntaco tuzi navuze nti no munsi nta ndirimbo dushiramwo ariko mpeje kumva inkebuzo numva umengo twoyumvisha abantu bakumva ukuntu yakozwe gato icyo tubandanye yego ni sawa ubwenge ntibusumba ubwonko bugucanga bugutangatange bukuvange bugutange buguhange bugucisha iriya nino bukubanze bukujana ubwenge n'ubusa ubumenyi n'impfa gusa byubahiro byo bapfa gusa kubishaka kuba ubwenge budasesangura ubwo n'ubwenge bw'igitazi bukaba nkako ubwenge buguha agateka bwose ubwenge bw'ibyo byatsi ubwenge bw'uwize n'ubwubakira kazoza nayo ubwenge bw'ubutize n'ubumutera gutyoza no kwifuza n'iby'inama atari bunabironswa ubwenge bw'ubwenge iyo budafise utunenga ubwenge bugucisha kenge buguha agahengwe butakwibagizaho kuyakarenga intango yo kugira ubwenge no kumenya kutagira ubwenge hamukiga ugaca kenge nayo impera yo guhera ubwenge no kububisa bugenge uramenya ntuvanga ibitavangika hari ubudasaba itashi nibara urukwi nikara umwiza nitara guhaguruka no kwicara nibara iyi si ishaje ishaka inzara nayo ikararaza nk'uwaguhaye akanya isasi buca kwararaza iby'ubu n'ingwara idakira byo ntawe ubizi nta nkeka ngira niyo mpamvu dutegana iminsi ngira hari ibindi atari kindi imana yoyo yarima nk'umuhiga ahusha kenshi mu gatinda kagema urizere ico ubonye ikiva hanze ico gusema urakunda umugenzi nk'umuvuzi ntumukunde nk'umucunzi urakunda umugenzi nk'umusenzi ntumukunde nk'umutwenzi urakunda umugenzi nk'umukunzi ntumukunde nk'umutunzi urakunda umugenzi nk'umucuzi ntumukunde nk'umuguzi umugenzi si umuhumbi urabe nkunzi si amajambo utonde ku gatondo ukayagira ubundi niwamenya uyu musaza ntabyoroshe Amazing Clack none kugira wandike ibintu nk'ibi n'ukuri kw'Imana rero dusubire muri mvyo two turayaga no munsi akamaro ko kwandika wari wavuze uti akamaro ko kwandika yaba ubwawe bakagira akamaro n'abandi bantu baragira akamaro jewe mba ndiko ndisi no kwiexprima mu kinyamazuru kandi bivuga uko bisigura ibikubakiye iyo rero ndabisohoye mba numva nduhutse yego hama abandi nabo nta karusho mba niteze mu gakarusho nuko bifasha abandi nabo ubusanzwe rero uvuga uti ivyo ufashije abandi nivyo bikomeye gusumvya ibindi uno munsi uri kuravuga uko nivyo ntihabuze umuntu ashobora gufasha n'indirimbo wewe wanditse canke ivyese wanditse n'andi majambo wandika niba ari bitabo wandika wowe ivyo byose kubera wabivuze ko uno munsi agafuni kabagara mu bumwe ari ubutunzi n'agafaranga burya nta mutunzi agira umwansi ngo mu Burundi sinzi mbwa Diogene ko ndamukunda none garuka ukunda gukunda uraza amahera mfise uraza ubutunzi bwacu ndi muri radio Kazoza FM kugwiza umwimbu noreka kuwugiza gute bigenda gute rero uburyo buraboneka komenga no kwandika nk'ibi by'indirimbo urimo navyo bisa n'ibitwara uburyo cyane na cyane ko ivyo bitabo vyo ngira ingene novuga bivuga mu ijambo rimwe wakatamaza ubukene ntikabutera akatamaza ubukene ntikabutera ayo mahera nokwa nta nzu noba ndiko ndayubakamwe antuka ayo mahera nokwa invesista muri ibi noshira muri ibi sayo notungamwe cyo gituma mvuze ko akatamaza ubukene katabutera oya none kubwawe kuko urumva ngaha turi muri radio Kazoza FM uko ivyo dukora vyose turiyumvira kumwe twogwiza umwimbu kandi umwimbu hajya burya umwimbu ngira ngo sagafaranga gusa nubwo notanga impanuro hama nyambara abantu batatu bagahinduka bakaja kurondera agafaranga canke bakagwiza umwimbu nabo nanje mba ndawugwije indirectement na cyane we twakuzanye ngaha nk'icitegererezo kuko usanga hari abantu batari bake badatahura ko kwandika kubaho n'umwanditsi bisi byo gufasha ufite uko wobaho kuko ubutunzi bwa mbere burya n'ubuntu uno munsi rero bayeho wigenga ubuntu ukama ufite abantu nibo bazana ibintu ntiwobibura yego ariko rero no munsi nico twashatse kumenya wewe uko ukwiza umwimbu biciye muri izi nyandiko zawe muri izi nyandiko yego sinovuga ko ari kirenga kubera turi mu gihugu kitatusahiriza bisaba gukoresha ubwira bwinshi n'inguvu nyinshi sindaguciriyemwo ariko mvuze ukivuga twavuze ko umwimba atari amafaranga gose ego nanje nico gituma nahereye mvuga ko
umuntu yungutse iyo naririmbye hama umuntu akunguka akavuga ati je naringeze aha iyo ntaza kukumva byari kugenda uko nibaza ko atakintu gisumba ico onye urafise none ico twita mu gifaransa témoignage y'umuntu buri buri ama DM ndayaronka menshi message n'umuntu akagusaba iminota mwicarane yumve iki umuhumurize urumva ni bya bintu byo kumuganurira akumva iki kuvamwo akumva nyene ari murutse mugabo rero témoignage turetse ivyo ku buryo sinovuga ko ari kirenga cyane ariko amasoko y'abantu umuntu aba yandikira ariho ntibijya ku rwego runini kuko nga mu Burundi ni igitutsi kwandikira umuntu biracari igitutsi je uranyandikira ntangora wewe ko byemeye ntaco urabona ko byama biba n'abantu wandikiye baca bashwana ngo wabivuze mu bindi bihugu barabigura hari abantu tuba tuzi ati indirimbo yaramenyekanye ni ya naka yanditswe na naka tukaba tubazi bose kandi nta ngorane nimwe bana kanavyandika ko indirimbo iheza ati yanditswe na naka amasanamu yakozwe na naka umudiho wakozwe na naka abamfashije mu vy'inyambaro naba nubona ko bari kwigungira ko bamwe bafise mbega igihe vyozoshika ibisomwa vyawe uba wanditse muvanako canke muravuga muti reka habeho ibice bingana uko kwijana je nshobora kuronka ejo canke hirya ejo igize uruhara rukomeye mu iterambere rusange abantu bakavuga bati nzogume ndonka ubuzima bwose canke murahezanya turagenda duhejeje na cane ko atamasezerano haba ibintu nk'ivyo bizira amasezerano mu Burundi n'ubu nabukwiye n'igitutsi kumva ko umuntu yandikiwe urumva ivyo bintu rero biko bikorwa mu ibanga ryinshi kandi rinini kandi nta harabo musinya kontra bigahera birangiye nabi mugabo umuntu arashima nyene bike we kubwaho nk'umwanditsi uno munsi hari gikorwa ushaka gushira habona jewe Segihembe ndakubwiye nti ndagufasha kwandika ubifata nk'igitutsi ubifata gute jewe nibaza ko ugenda gusaba hariho abadashikana je mba numva nandikiwe ko ari sigitutsi non plus mugabo nukunkumira nawe ubwawe urumva ntibokwandikiye wowe nkumiriye kiretse ngira wanditse ukayiheza ukavuga ati ndagusabye iyi ndirimbo byanyaranditse hama Jesse simfise ijwi ribishikana kure ngenda ubindirimbire nk'ivyo vyokogwa kandi n'imbere yo kuririmba byo nibaza ko no bivuga nta kibi urumva wabuze ingene ubisora kubira ijwi ryawe ridashika kure je ndari gushikanire no bikora muga ku kwitura nagasuzuguro k'ikongo man urumva wowe wavuze ngo kwandikirwa n'igitutsi mu Burundi kumbe nawe oya jewe nuko nagira nkawe usanzwe uri umwanditsi uvuga uti ntawe utanga icyo adafise kandi ubona ukwandika ukuntu umuntu uba wigoye wowe wabifatiye umwanya nagira nti umuntu akubwiye nti iki gikorwa nakirangije canke iki kintu uyu muhungu yaduteze umutego uri kuwavyumvise ngo kiretse ngombwiye ngo ibi bintu je ngo simfise ngo kubishikana kure mugabo uyu muhungu ni mumva ko twizere yuko muri izi edition gusoma muzotegurira akantu kameze neza mu bipange uko vyogenda ku buryo bw'uko nk'ubu twebwe jewe nkanje nta by'ukurimba mfise mugabo ushobora gusanga mfise impano yo kwandika nyamba nandika 3-5 haje umuntu nkayica ndazibika muri izi edition gusoma haje umuntu akazisoma akayikunda avuga ati je nshaka kubiririmba aca nkubita kanoti ngira ngo muzovyibwira urazi gituma reka basi ndabivuge neza je kugira ushikire aho nkeneye uzana impinyanyuro nkeneye kuko inyandiko isiyo isabwa gusa ndaza gukenera impinyanyuro ndaza gukenera ingena amajamba aryohera amatwi ndaza gukenera amajambo meza kandi atamenyerewe ivyo byose rero kugira unshikira aho hantu biragusaba ingufu nyinshi nico gituma mba numva no kwiyandikira uhitamo kuvyigirira ukivuga impinyanyuro amajambo reka twumvirize indirimbo yawe yindi no munsi navuze yuko murambabarira abantu muri ko muratwumvira navuze yuko atandirimbo tuza kumviriza kubera ko ndabakunda nashaka ndabakanuka kabijya mugabo uyu muntu ibintu aguma avuga dutegerezwa kuvyumviriza ko ari byo iyo mpinyanyuro ayo majambo ko nayo ngikanya katuvyumvize mu ndirimbo yiwe yitwa Ikiyago cyo tugaruka siko yego
gute gutema utabwa ari butebye gucanga nze tuyaga ibyerekereye turiya na tujya inge umeze neza burya nivyo umukama ndashima nta kiba mu gico nshima gusumba impemu naje sindiha wari gukina wari mu by'ubuzima wari mu bagenzi canke navyo mbarira umugenzi wanje kwisi n'inzara ni watuma nirukanga ndondera nkicara wapo umugenzi wawe mwiza nujya kwama hafi yo tumana iterambere ryawe rija mu migambi burya ugukunda nawe yo guhinduka yo tuma n'abagukunda bose kwanza bagakwiruka ufise uko ubibona reka tuyage nayo inzara nk'umuvumbi yo yirazi kitumira ni nk'ingwara idakira muga ntiyandukira amagara gukitse bamenya umuti bakuzanira ngize ico nibuka ngo corona yarishe abantu sinzi nanje numva ngo yarisha abantu si corona yica abantu nibo bica abantu bakoze muri labo bamwe bavuga ko ari vrai abandi bavuga ni faux tituvyemerana ko nibatwereka umuco tubifata gutyo abandi bose bazubibona ariko n'abafise ingorane bose corona nta buryo Nirate turumva abariko baradukurikirana uno munsi twahora tubabwira banadutelefone ariko bohava baca bamara uburyohe jewe rero ntibo bumara wahava baca bumaze ibibazo byinshi kandi umwanya uri kuratujanye umwanya rero utujanye muri edition gusoma dusanzwe dufise uruhara ni iyandikiro y'ibitandukanye wandika ibitari bike ariko uno munsi wabuze uti jewe umuntu yombwira ngo nyandikire mbona menga ntiyonshikira iyo nashaka gushika ariko basitweho nko muri edition gusoma ko twihaye uruhara turavuga tuti uno munsi mu Burundi rushaka guteza imbere igisata cyo kwandika hari haba mu buryo haba mu gukurikirana ibikorwa byabo kubera uno munsi nibaza ko hari n'ikintu dukoze rukundo ntiyarakuzi canke n'undi yariko arakurikirana radio ntiyarakuzi ngo uno munsi baramenye bati hari umwanditsi umeze gute mbega uno munsi wo wakeneye ibikorwa byawe yo bisangahe imbere yuko nawe ndagutumirira kuza gutora miliyoni 10 twateguye umwanditsi mwiza w'umwaka uza muri edition gusoma jewe awoshaka kwanza imbere yuko uwo nkurikirana hama yo zanga kuri ku mbuga nkoranyambaga zose izo mbuga hariyo YouTube Instagram yo kwandika Amazing Clack ni badacambona chambona n'indirimbo nyinshi kandi zirimwo ikirundi n'inyandiko nziza uwandika mu kirundi gusa ego nandika indimi zose n'icyongereza kirimwo ariko kubera ko utaye umuco wanyu ukaba utazi no handi biba bigoranye ndashimikira cyane ku kirundi miliyoni 10 witeguye kuzitora izo miliyoni 10 sinzi bisabwa nanje nibaza ko muzi ikintu ca mbere nuko ubura umwanditsi uvuga uti jewe ndi umwanditsi umwe akora abandi bwina ibisigaye navyo ngira ngo tushomo bitubwira mumaze kubishira habona twese tubimenyere rimwe kuko ukabivugira ngaha nkaca ndazitwara ntibaze bavuge ngo iki n'ibindi sinzi bisabwa nk'ibi ni ibintu bigumaho navuze ni vyo umwanditsi mwiza uri kurandika ibitabu ngira uzoronka kanya ko kutwereka igitabo ciza ego igitabo cyo kirandikwa mu kirundi nyene neza cyane none ga Amazing Clack turaguhaye amasegonda 30 kubera ko tuko turaja ku musozo w'ikiganiro tubarira uti jewe nipfuza ko abarabi byo kwandika canke se twebwe twandika two gufashwa gutya canke hobiki kugira ngo tubandanye dutera imbere tugwiza umwimbo gusomba ego nibaza kwanza ko tuza guhera mu bantu bakurikirana izo nyandiko cyane cyane mu bantu muri rusange nibaza ko bokurikirana cyane ibitabo byandikwa kuko nkuko yabivuze ujya uhisha ukuri umwirabura kwandika mu bitabo mu gitabo babanyegezamwe byinshi mu gitabo baragukebura mu gitabo baraguhimiriza ibyo ukwiye gukora mu gitabo barakubwira ko inkoko n'umunsi irabika ikakuvyura bwacu ukayibagira abahita umuntu atarakizi cyakagitahura igitabo kiragusigurira ukuri kirakumenyesha ukuri kwinshi utari usanzwe uzi nibaza ko mu bitabo bo kwijukira gusoma abarundi cyane cyane mvuye mu banyafrika nje mu barundi mu bakunda inyandiko gusumba umudiho nimba ari mu ndirimbo bakunde ibisomwa cyane gusumba ibintu by'amareresi mvamahanga cyangwa impuzamakungu bakunda iby'igihugu ha mu rurimi nyene ruguma rurimi ego bantu mwese mwariko murakurikirana ikiganiro ku ziko mumbabarire mpeje kuronka pere y'umwanya umbwiye uti harageze nimugezaho
shimire cyane ahishakiye wakoze kumfasha reka ndagushimire cyane ngo ntavuga utamuhaye je wampaye umwanya reka nshimire n'abantu bantije gutwi mbabarire sindabarambire ariko mu nkundire sindabere mubi yiratosubira mu ndwitsa cyane dushimire rero cyane gose gusumba Amazing Clack wa Yesu Miracle nanje ndabakengurukiye cyane ndababwira ati murakarengana abansi barengutse murenguka abansi barenganye bishitse mukarengukira rimwe abansi barengukira kurenga sindi burenze ko ikindi kintu kuri aya majambo yaje kuvuga dushimire cyane Raja tungayira mwinga bw'ivyuma tubashimire mwege mwese mafasha mwanya murakurikirana iganiro kuziko ntimuhindure radio ni yenyene 103.3 Kazoza FM ijuje kugwiza umwiko imwibagire ikintu kimwe ntimwibagire kuba ababosi banyu